Zayireke ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Murakoze neza nshuti bakunzi ba RPA ku mabandanya mudutega abiri turi kwa 25 Mukakaro mwaka 2019 ni saha 11 z'umugoroba zuzuye neza n'umwanya makuru mu Kirundi muri ko mukurikira ikibiriraho kuri Facebook RPA ijwi ry'Abanyagihugu. Amakuru mushobora no gusanga ku zindi mbuga ngurukana ubumenyi za RPA rizo Twitter, YouTube, SoundCloud no kuri website akaburungu RPA.bi. Ano makuru akabagize ingingo nkuru zikurikira. Reta y'u Burundi yoba iriko ica kubiti n'amabuye kugira ngo abarundi bayiciye mu minwe y'intoke na cyane bahungiye mu bihugu bimwe vya Burayi bikunde birukanwe muri ivyo bihugu. Hari umunyeshure w'imvukira komine Muyinga yiga muri kaminuza y'u Burundi yayirukanywe mu nzu we n'abagenzi biwe bari bacumbikiwe n'ubuyobozi bwa komine Muyinga mu ntara ya Muyinga. Imvo za politike zikaba zishobora kuba ariyo ntandaro. Mu biganiro no mu cuno munsi ako hambere tubabwira ingene umwami w'u Burundi yiha ubuki n'ingene hamenyekana uzo musubirira aya n'yandi ni mukanya isase kuri micro Hermes ndetse mwiga w'ivyuma hari Rusya Kabera ufata amasanamu n'amakuru ni Emile Nibasumba twese mtuti musangwe ikaze mwidonido ryano makuru. Imbere ko dutangura kubabwira yavugwa kuruno wa kane mu dukundire tubanze dutange umuco kubijanye n'iganiro amagara soko y'ubuzima twabashikije kuri wa gatatu tukaba twagomba kumenyesha abanywanyi ba RPA ijwi ry'Abanyagihugu ko umuganga yari umutumire atitwa Jean Christ Niyubahwe ahubwo ko ari izina ry'iritirano twamuhaye kumvo z'umutekano wiwe ari nico gituma amajwi yiwe twayahinyanyuye. Mu bijanye n'imigenderanire Urunani rw'amashirahamwe yigenga ya Buraya rusaba igihugu c'Ubufaransa gufuta ingingo yo kunagura imigenderanire na Reta y'u Burundi. Urwo Runani rukuvuga ko iyo ngingo itiyumviriwe ko bikwiye kuko mu Burundi akirangwa ihonyangwa rikomeye ry'agateka kazi na muntu. Inkuru ya Emile Nibasumba. Urunani rw'amashirahamwe yigenga yo mu mugabane wa Buraya gwishimikiza amatohoza y'abahinga ba ONU hamwe n'amashirahamwe yigenga mu kwemeza ko mu Burundi agateka kazi na muntu kagihonyangwa vyimonogoje. Urwo Runani rukabona rero ko ingingo y'Ubufaransa y'ukunagura imigenderanire na Reta y'u Burundi itiyumviriwe ko bikwiye. Kubw'urwo Runani rw'Abanyaburaya rukorera mu karere k'ibiyaga binini kubona Ubufaransa bwahisemwe gufata ingingo bwonyene vyerekana ko bwinuvye ibindi bihugu vy'ubumwe bwa Buraya kandi bukaba bwarenze kwiyubahirizwa ry'agateka kazi na muntu. Ivyo bihugu vyama bivuga ko vyubahiriza. Urunani rw'ayo mashirahamwe yigenga ya Buraya rukabona rero ko iyo nyifato y'Ubufaransa izotuma utwigoro tubumwe bwa Buraya tukugondoza no kuganira na Reta y'u Burundi tunigirwa mu menshi. Ayo mashirahamwe akavuga ko atewe impungenge cyane n'imfashanyo y'Ubufaransa itangwa mu gisata cyo kwivuna abansi kandi Reta y'u Burundi ishobora kuyikoresha yisunza imvo za politike. Urunani rw'ayo mashirahamwe yigenga ya Buraya akorera mu karere k'ibiyaga binini rusaba rero Ubufaransa kwisubirako bugafuta iyo ngingo yo gufasha Reta y'u Burundi kugira ngo bugume bwubahiriza ingingo y'umuryango w'ubumwe bwa Buraya. Ibihugu bimwe vya Buraya rero ngo vyoba bifise umugambi wo kwirukana abarundi bariko barasabayo ubuhungiro. Imvo nayo ngo si yindi ataruko Reta y'u Burundi iriko iradodobereza abo banyagihugu b'abarundi kugira ngo abatavuga rumwe nayo bayiciye mu minwe y'intoke bikunde basubire mu vyara vyayo. Kurikirana umwe mu baserukira abarundi baba mu gihugu c'Ubwongereza akaba yitwa Jean-Marie Ninziza. Ivyo bintu twaravyumvise mbere no nga mu Bwongereza durafise abarundi bahagaritswe bafise n'umugambi wo kwasubiza mu Burundi. Abo tumaze kumenya aho turiko turafasha twebwe abadutabaje turafise abarundi batatu turiko turatabariza ariko amatwa dusumira hari n'abandi barengabo mbere no mu bindi bihugu tumva ko hariho n'abandi bariko barahagarikwa kugira ngo Reta kanaka ifata ingingo yo gusubiza umuntu mu gihugu nuko iyo yaronse amakuru yuko ico gihugu ari gitekanye canke ari gihugu agateka kazi na muntu gashaka gukingirwa. Twebwe turavye aho dushika kuihweza turabona yuko harimo ukuboko kwa Leta y'Ubujumbura n'abaserukira Leta y'Ubujumbura n'abazi ko
babikorera hirya no hino bashaka kwerekana yuko mu Burundi ari igihugu ngendwa mbere bagatanga n'amakuru atariyo atajanye n'ukuri kuzima amakuru abeshuzwa n'amaraporo menshi atangwa n'amashirahamwe mpuzamakungu n'amashirahamwe y'abarundi nyene hari mbere n'ivyemeza yuko mu Burundi atari igihugu c'amahoro twebwe dushaka bwa mbere kwerekana yuko amaraporo ku Burundi ariko arakoreshwa kugira ngo bafate ingingo zijanye n'abasa guhungiro atariyo cyambere twebwe tuvuga tuti raporo z'ukuri ngizi raporo mpuzamakungu raporo twebwe dushikiriza n'amatemo yayo dushikiriza ico twizera yuko kizogera akamaro kwitwa impunzi ubuconyene n'icaha gishobora gutuma umuntu ubuzima bwe bwambugwa agatotezwa akagarirwa nabi mu gihugu ivyo nibyo dushaka ko batahure yuko mu Burundi atari igihugu ibindi ari igihugu amategeko atubahirizwa kandi ari igihugu gitoteza abantu bose na cane cane abiswa ko bagihunze ni ngombwa rero yuko abarundi aho bari hirya no hino amashirahamwe agatera akazina muntu ahaguruka akerekana neza yuko abarundi batashe batotezwa bamwe bicwa abandi bakanyuruzwa Jean-Marie Nziza umwe abaserukira abarundi baba mu gihugu c'Ubwongereza uretse aho mu gihugu c'Ubwongereza rero hari nahandi abarundi baba mu bihugu vya Hollande na Swede bari mu izongorane bariko babima ubuhungiro kuko ngo mu gihugu cabo uburundi harimo umutekano mukanya tubandane n'amakuru twabateguriye Humura Burundi mu gisata c'intwaro ibereye barasaba kuronswa agahembo kabo kamezi yagera ku ndwi abo n'abasirikare baheruka gutahuka bavuye mu gihugu mu gikorwa cyo guhagarikira amahoro n'umutekano mu gihugu ca Somaliya bamwe muri abo basirikare bavuga ko baheruka kubona umushara wabo mu kwezi kwa Igarama ku mwaka uheze muri kino gihe abo basirikare bakavuga ko imiryango yabo ibayeho mu buzima butoroshe Emmanuel Nyungeko Abo basirikare basaba kuronswa agahembo baheraniwe nabo mu mabatayo ya 46 gushika ku ya 53 baherutse gutahuka bavuye mu gikorwa cyo guhagararira amahoro mu gihugu ca Somaliya bamwe muri abo basirikare bavuga ko baheruka umushahara mu kwezi kwa Kigarama umwaka uheze w'ibihumbi 2018 abasirikare bo muri batayo ya 46 bavuga ko baheraniwe umushahara w'amezi 3 batayo ya 47 na 48 ziheraniwe imishahara y'amezi 5 ya 49 ikabiheraniwe amezi 6 abasirikare bo muri batayo 50 n'iya 51 bavuga ko baheraniwe amezi 7 nayo batayo za 52 na 53 zikaba zishuza amezi 3 uyu musirikare ari mu bavuga ko baheraniwe afise amakenga ko amafaranga yabo yoba ari karakoreshwa ibindi ku nyungu z'ababarongoye mu kwezi kwa mbere turabona n'ifaranga nari bagije ajeje anyisoro abo nagaciro ntakivugwa nta na kimwe ahubwo kingoroka hirya y'ejo agahembo nakoresha ariko ndetse amakenga yuko amafaranga yacu yarishwe ategetse bo hejuru bari bayakoresha ibintu tutazi n'inyungu zabo mu ndwi iheze icegera c'uburongoye ibiro bikuru vya gisirikare General Major Joseph Ndayishimiye batazira peiza yaragirishije inama bamwe muri abo basirikare mu ikambi yo kumuzinda ariko uwo mutegetsi mu gisirikare c'u Burundi nta nyishitomoye yatanze nkuko bibandanya bivugwa n'uyu musirikare mu ndwi iheze fakane Major ajo agisha inama nta gitomo yaduhaye atubwiye yuko ngo twokwihangana niba twihangana ukwezi amezi abiri n'ibibazo bitandukanye twaraguze akantu kugenda amasezerano n'umuntu n'akantu tugahomberamo kubera atari amasezerano kandi bitaguyeko rero twasaba ko turonsa agahembo kacu twakoreye tugenda kirekire ngira ngo nibaze ko bitari kuva izi misiyo bitangwa ku bijanye n'iyo myidogo y'abo basirikare twashatse kumenya ico Colonel Floribert Biyereke umuvugizi w'ubwo rwego abivuga ko ariko tukaba twasanze telefone yiwe ngendanwa izimije muri cyo gisata c'intwaro ibereye nyene abanyagihugu ku mutumba Mukoni muri commune n'intara ya Muyinga bariyamiriza ingendo y'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi yo kubatoza amafaranga ibihumbi 2 ku rugo abayatoza babwira ko arayo guterera amatora meza yo mwaka 2020 inkuru ya Hervé Niyohire
Abenshi muri abanyagihugu biyamiriza iyo ngendo y'umugambwe CNDD-FDD yo kwatoza amafaranga nababa aho bita ku Kabeza ni ku mutumba Mukoni muri komine n'intara ya Muyinga nkuko abo banyagihugu babivuga ku imisoro y'imbonera kure ibatoza amafaranga 200 kunzu no kuvuga ay'umugabo n'ay'umugore nayo inzu ibamwe umusore gusa hatozwa amafaranga 1000 conyene bamwe mu bari kwisonga yo gutoza ayo mahera n'uwitwa Minani Saidi n'uwitwa Banga abo nabo basanzwe bagenda na udukaye utanze iyo ntererano yandikwa muri ako gakaye nayo utayatanze ashirwa ku ruhande kandi agafatwa nk'umuntu atemera ubutegetsi mu cyo gikorwa abanka kuyatanga basigura ko Petero Nkurunziza mu ijambo ryiwe yavuze ko guterera amatora byarangiye nyamara abandi akavuga yuko abari ko babatoza ayo mahera yoba arundi mugwi uriko wikika mukiza mu gusahura abanyagihugu bamwe mu begereye abarongoye umutumba wa Mukoni bavuga ko iyo ntererano ari guterera amatora meza yo mwaka wa 2020 mu bijanye n'amafaranga bivugwa ko aja mu kigega c'umugambwe uri ku butegetsi twarondeye Nancy Ninette Mutoni avugira uwo mugambwe ariko turamukena. Hervé Niyuhire kubijanye n'izo ntererano z'agasakisaki ubushikanganje bw'intoro hagati mu gihugu busaba abanyamigambwe kuditiranya intererano z'imigambwe ni z'amatora yimirije ya 2020 bishikirizwa n'umuvugizi w'ubwo bushikiranganje Taxise Nyongabo yaboneyeho akaryo kwibutsa ko intererano z'amatora zahagaritswe anakibura abanyamigambwe abasaba kutabandanya kwaka intererano zari zose abo badasangiye umugambwe kurikirana Taxise Nyongabo ku rwego wa leta nico mukuru w'igihugu yarashikirije mu ijambo yashikirije abarundi bose cyo duhimbaza umunsi mukuru wo kwikukira yuko intererano z'amatora zakwiye bitaye ko umushikiranganje w'intore hagati mu gihugu n'ingisho zo gukunda igihugu n'itambere ry'abene gihugu yarandikiye babura amatari bose tariki 19 z'ukwezi kw'indwi abasaba yuko imigwi ijejwe kuri abitozwa ry'amafaranga mu ntara yogira ivyegeranyo kugira ngo umugujijwe kukurikirana gutozwa ry'amafaranga w'igihugu uzoheze ugende kuraba yuko atarufaranga n'umwe rwatojwe rutoba rwarashitse mu kigega cy'igihugu. Ivyo rero nagomba kumenyesha abene gihugu yuko bomenya yuko iryo se barundi yavumereye atanumwe amuvuguruza mu gihugu. Ariko rero turazi yuko abene gihugu bacu tujejwe bari mu migambwe itandukanye kandi ivyo mu migambwe nabo babifitiye uburenganzira bwo gusaba intererano abanywanyi babo. Ico gihe rero abene gihugu bari mu migambwe itandukanye barazoheza baze bararaba yuko mu waje kubasaba intererano ayo mu mugambwe aturukamo. Amajwi ya Taxise Nyongabo asanzwe avugira ubushanganje bw'intwaro hagati mu gihugu twakesha bagenzi bacu kuri radio Isanganiro. Muri politika umunyeshuri yiga muri kaminuza y'u Burundi yaraye yirukanywe mu nzu isanzwe icumbikiwe bamwe mu banyeshuri bavuka muri commune Muyinga ni mu ntara ya Muyinga. Iyo nzu iri muri quartier ya Mutanga Sud zone Rohero mu gisagara ca Bujumbura ikaba isanzwe irihwa na commune Muyinga. Amakuru atangwa na bamwe mu banyeshuri muri iyo kaminuza amenyesha ko umunyeshuri yoba yahowe imvo za politike inkuru ya Emmanuel Ndayishimiye. Uwo munyeshuri yirukanwe muri iyo nzu yitwa Ezekiel Sibomana asanzwe yiga mu mwaka wa mbere mu gisata c'ubudandaji isko muri kaminuza y'u Burundi. Iyo nzu iri muri quartier Mutanga Sud muri zone Rohero isanzwe irihwa amafaranga 200 na commune Muyinga mu gufasha abanyeshure baturuka muri commune Muyinga. Uyo munyeshure akaba yahowe ko asanzwe ari umunwanyi w'umugambwe Senel. Yasanzwe aba mu nzu ya commune Muyinga iriha abanyeshure bashasha kugira mu mwaka wa mbere bayifashisha kugira ngo bashe kumenyera igisagara kuva yaho bimenyekaniye yuko ari umunwanyi wa Senel ariko araburabuzwa ejo yaguye yuko ategerezwa kuva mu iyo nzu ya komine ngo baramwirukanye yuko badakeneye umuntu ari mu wundi mugambwe ashobora kuba yoba mw'iyo nzu. Muri kino gihe uwo munyeshuri akaba ariko araturatura kuvuga no kuharara ntiyaharaye amaze kuba ataharaye mu bavuze yuko ategerezwa kwirukanwa harimwo conseiller mutantere bita Kayumba mbere havuzwemo n'izina ry'uwitwa Amede hamwe n'ubutwara imbonerakure mu ntara ya Muyinga bita Nimubona Shabani akaba mbere na chef de zone Cumba. Abo bantu nibo bari mwiburabuzwa yo munyeshuri. Mu muryango we basaba ko yosubizwa muri iyo nzu yaramazemwe amezi 8 ngo kuko kuba ari umunwanyi w'umugambwe Senel ari bisanzwe. Hakuwe gihuti kandi bataramuteguje kandi atani kosa naritoya kwa mahera ntava mu fuko umuntu ntava mu fuko umugambwe CNDD-FDD ava makori mu nterano abanyagihugu basanzwe batanga. No saba yuko mustanteri hamwe mbere na buramatari bogira ikintu bakora mu buryo bwihuse no kuri bibereye na gato mu gihe tugezemo.
twamuhamagaye kuri telefone. Shabani nimubona arongoye imbonera kure mu ntara ya Muyinga avugwa kuba yaragize uruhara mu kwirukana mu nzu uwo munyeshuri. Yatumenyesheje ko ivyo uwo munyeshuri atavyazi mu gihe Philippe Nkezamihigo mustanere wa komine Muyinga yatumenyesheje ko yafatiriwe. Humura Burundi. Murukurikirane rw'amakuru ajanye n'igisata c'ubutungane no musi tubabwira ko kudahana ivyaha ari kimwe mu bihanze gico gisata mu gihugu c'u Burundi. Ivyegeranyo bitari biki vyabaharanira hagati y'akazi na muntu mu Burundi no kwisi birekana ko hari amabi atari make adahanwa, harimo n'ubwicanyi na cane bufitaniye isano n'imvo za politike vikikrise n'interetse. Yaba ivyegeranyo vy'amashirahamwe haranira hagati y'akazi na muntu mu Burundi nkari igiteka akati Burundi SOS torture canke yaba ivyegeranyo vy'amashirahamwe mpuzamakungu nka Human Rights Watch hamwe n'umugwi w'amatohoza wa ONU ku Burundi. Ivyo vyegeranyo vyose biremeza ko mu Burundi hariho nyangwa ry'agati y'akazi na muntu hamwe n'amabakorerwa zina kirimwa muntu yatanguye kwibonekeza muri ndamukiza 2015 aho indyane za politike zatangura gushika n'ubu hari ubwicanyi ndengera butungane kunyuruza abantu guhagarika no gufunga abantu bidakurikije amategeko amabafatiye ku gitsina n'andi mabi ajanye no guhohotera ubuzima bwa kiremwa muntu. Ivyo vyegeranyo bitandukanye biremeza kandi ko abakora ayo mabi benshi muri bo ari abakozi biperereza abapolisi imbonera kure hamwe na bamwe mu bajejwe intwaro. Ivyo bakaba babikora mu gihe badakomwa kuko ubutungane butigenga ngo bubakurikirane. Bumwe mu burorero bwashizwe habona n'umugwi wa ONU ujejwe amatohoza ku Burundi ni yicwa rya General Kararuza Atanaze yahoze ari umuhanuzi mu vy'umutekano mu biro vy'icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu. Umukenyezi wiwe umwana wiwe w'umwigeme hamwe n'umwe mu bari bajejwe kumucungerera umutekano bose barishwe. Abagizwe bwicanyi akaba ari abapolisi n'abasirikare hari muri ndamukiza 2016. Ivyo kunyuruza abantu bikorwa na bamwe bari mu rwego rw'iperereza hamwe n'abapolisi navyo nyene biri mu vyo ivyo vyegeranyo bivuga. Akarona ka kwizera Marie Claudette yahoze ari umunyabigega mu muhariri igiteka yanyurujwe kwigenekezo rya 10 Kigarama 2015. Akandi karorero nakumenyesha makuru Jean Bigirimana yanyurujwe kwigenekezo rya 22 Mukakaro 2016. Ubwo akaba ari bumwe mu burorero bwinshi kugeza ubu taragirirwa amatohoza aho abakekwa kuba barakoze ayo mabi batarakurikiranwa n'ubutungane. Hakurya y'igihugu c'u Burundi naho mu bijanye n'impunzi abarundi baba mu ikambi ari makambi atandukanye ari mu gihugu ca Tanzania ngo ntibiyorohewe muri kino gihe mu bijanye no kwivuza kuva ku barwaye indwara zisanzwe gushaka ku barwaye indwara zikomakomeye ngo gushikira abaganga si yororo. Ivyo bigatuma abitaba Imana bagenda biyongera mu gihe hari n'abatari bake bahakura ubumuga butandukanye. Inkuru ya Mariange irakoze. Abagwaye ingwara zikomeye zidashobora kuvurirwa mu makambi baribonekeza mu makambi yose y'impunzi z'abarundi ari mu gihugu ca Tanzania bagizwe n'abana hamwe n'abakuze. Bavuga ko batitaweho kuko ingwara zitwa ko zivurirwa mu makambi ni malaria n'izijanye no gucibwamwo nayo kuzisaba ko baja kuvurizwa hanze y'ikambi ngo si coroshe. Iyo babahaye transfer nabona yuko bavugwa ku buryo bwa UN hakaca habaho nk'umutanzania agwaye iyo ngwara isa niyo mwana bahaye transfer uwo baca bahindura uwo mwana wo mu Tanzania agashapurwa ku ruhande rw'uwo mwana w'impunzi uwo mwana w'impunzi nawe agaca atahuko. Kuba bagize Imana bakaronka uburenganzira bwo gusohoka kwivuriza hanze y'ikambi ibibanza vyabo kuba atari bake byo babiheza bikavurirwamwo abatanzania basangiye ingorane n'uwo mugwayi w'impunzi. Izo zindi ndwara wumva zikomakomeye zisabwa yuko zigenda kurondetswa abaganga ba specialiste biragora cyane umva baraguha isango bakakwimika iparo urazi gusohoka yuko bisaba ikiparo bakisanga iyo bagutwaye abo baganga bavuga ko bari baje ukababura. Mu ruhande rwa RPA twarondeye ishirahamwe MSF rijejwe ivyo bibazo by'abafise ingwara zikomakomeye na IRC ishirahamwe rijejwe gutanga uburenganzira bwo kuja kwivuriza handi ku mpunzi ariko ntitwashoboye kubaronka. Mariange arakenuye twamenyeshe ko na makuru mushaka kubasaba muciye ku murongo wa WhatsApp akameze guteranya 49 151 amajana 294 16 n'amajana 348. Uyu no mwanya wahariwe ikiganiro ako hambere tukabashikiriza ibitari bike mu bijanye n'imigigwa yaho hambere ko ntwaro ya cami. No Savalante Singira nkabo no mutumire wiwe baratubwira ingene umwami yiha ubuki ingene hamenyekana uzomusubirira n'ingene umwami mushasha yimikwa kurikana kino ganiro ako hambere. Ako hambere ikiganiro cakahise amayagwa n'imigigo n'imigenzo y'ikirundi. Ako hambere
mugishikirizwa n'abamenyeshamakuru ba RPA iminsi yose ya kane. Juti bagenzi muri ko muratwumviriza ndabaramukije amahoro y'Imana. Itariki nyayo yaho Burundi bwatanguriye kubaho ntizwi neza kubera ko abanonoseye ivy'akahise bavuga ibitandukanye ku Burundi, ariko igihurizwa ko n'abashakashatsi batari bake banditse ku Burundi nuko Burundi bwaronse umwami wa mbere yari yitwa Cambarantama, acatwara Burundi kw'izina ry'umwami ntare wa mbere Rushatsi Cambarantama. Kaze mu kiganiro ko hambere cuno munsi igenekerezo rya 25 Mukakaro 2019 kuri micro muri kumwe na Innocent Valentin Singira nkabo. Aho hambere hahise ku ntwaro ya cami Uburundi bwari bufise amateka n'amategeko bugenderako. Mbega umwami yimikwa gute? Imbere yuko abo umwami nibihe bimenyetso vyamugaragaza, niyihe migigwa yakurikira? Ivyo nivyo bibazo duhava twishura n'umutumire wacu Atanaze Ndayizeye. Kaze. Kugira haboneke umwami mushasha w'Uburundi hariho ibimenyetso vyerekana ko wahahora hageze yuko yihubuki. Atanaze Ndayizeye aratubwira ivyo bimenyetso. Ubwa mbere na mbere twabanza kuvuga yuko nta bami babiri bashobora kuba mu gihugu c'u Burundi babereyeho rimwe. Ubwa kabiri nabwo twomenyesha ko abari bajejwe gutunganya ibikorwa ku kirimba c'umwami barabona ko umwami yahahora asa n'urikaregera gutanga no kuvuga ko yoba yariko arageraho yosubiza intahe. Hanyuma muri ico gihe rero abajejwe ibikorwa ku kirimba c'umwami baravuga bati umwami baraba umwami umwana asa n'uri mu banyuma, umwana w'umuhungu bakamupfumbatisha imbuto, koko mu mitwe y'abarundi bakavuga bati havutse uzosimbura umwami ahasanzwe kuko havutse umuhungu kandi yavukanye imbuto. Muri ico gihe rero baragerageza bakaraba ingene uwo mwana yokurana indero yisangije nyene nk'uko azoba se Barundi. Nico gituma baraba ingene aja gukurira nko kwa Inasenge, hanyuma maze gukurira kwa Inasenge bamuha indero yisangije koko ko azomenya ko igihugu ari ic'abene igihugu ari ic'abarundi, azobatunganiriza bose atagize nkunzi. Ageze rero aho atanguye gukura baramenyesha umwami bati umwami w'Uburundi ariko aregera ko wo kwihubuki. Mu bimenyetso bimwe na bimwe rero berekana hariho kujana igiseke kirimwo ifu, uwo muhungu azosubirira se agahonyoramo ikirenge, hanyuma bagashira uwo mwami bakamwereka bati urabona ko ashobora kugira ikirenge cegeranye n'ici wawe, urabona ko ari karakura. Mu nyuma baramushira n'umuheto w'umwami, uwo muheto mu gihe ashoboye kuwuvuna baragira bati umwami w'Uburundi koko hageze kutanga. Ivyo rero vyari ibimenyetso bimwe na bimwe byerekana ko uwari umusubirizi w'umwami yahahora. Umwana w'umuhungu azosubira umwami w'Uburundi naho bavuga ko yavukana imbuto. Umutumire wacu aratubwira neza na neza ivyari bigize uwo mugigwa. Ubisanzwe nta wigera avuga ngo nuko ari umwana wa gatatu, nuko ari umwana wa kane canke wa gatanu ngo ni wageze gusubirira umwami yahahora. Oya habanamba mugabo bararaba umwami ahageze mu gutunganya ibikorwa by'igihugu, bakabona ko koko asa n'uwoba ariko aregereza gukura mu zabukuru, canke ko amagara yoba atamukundira ko yobandanya mu myaka izoza. Bagaca baraba mu bana bariko baravuka muri ico gihe, nk'umwana w'umuhungu avutse ico gihe baragira bati ubu koko yoba umusubirizi, twitegekanije turavye uko amagara y'umwami ariko aragenda canke turavye uko ariko arakura. Muri ico gihe rero niho
umwana w'umuhungu avutse baheza bakamupfumbatisha imbuto mu mitwe. Abo bantu bose basanzwe batunganya ubuzima ku kirimba c'umwami bagaca baduza iyo nkuru bakavuga bati koko umwami yaronse umusubirizi, uwavukanye imbuto arahari. Haba hariho mu batandukanye b'umwami haba hariho uw'inkundwakazi koko, kuko nawe baba baramuravye bati ubu koko ari mu bafasha gutanga indero y'umwana kugira ngo azotunganirize abarundi bose. Hanyuma uwo mutambukanyi w'umwami w'inkundwakazi koko niwe baraba bati uwo mwami koko ashobora kubyarana nawe hakaboneka umusubirizi azomusubirira mu cicaro koko ntahemuke ku ibanga ry'igihugu. Umuhango wo kwimika umwami mushasha ntiwari woroshe na gatoya, ariko wakorwa mu ibanga ntangere n'abajeje gutunganya ibikorwa vy'umwami ku kirimba bari kumwe n'abatware baje bava mu mihingo yose y'u Burundi. Koko ivyo bimenyetso bimaze kuboneka bikaboneka koko ko uwo mwana ageze gusubirira se wiwe, abo basanzwe batunganya uburongozi ngaho ku kirimba c'umwami baramwereka yuko ageze ko yiha ubuki, bakamutegurira rero ubwo buki akabona kubwiha. Abonye kubwiha rero icaca gikurikira si kindi ni ikigandaro kirekire, kuko ntibavuga ko umwami yapfuye, bavuga ko yatanze, mugabo bose bakemeza ko ijuru ryaguye koko, kuko nta gikorwa kizima casubira gukorwa. Eka zaba baravuga yuko atanu umugabo yasubira ku buriri, n'imfizi n'inshashi ntizashobora kurarana, yaba n'amasuguru n'intama canke n'impene ntizasubira kuryamana, ntibarima ntibatera, barindira ko uwo mwami wundi yimikwa. Niko ikigandaro caba kirekire cyarashobora kumara hafi n'ukwezi canke kurenga. Aho rero hariho mu banyamabanga abo bita abiru, nibo bagerageza gutunganya umubiri w'uwo mwami yihaye ubuki. Hanyuma ikigandaro rero kikabandanya, bagaca bategura ingene baja kwimika uwo mwami mushasha. Kwimika rero caba igikorwa gihambaye cane, kuko carerekana ko Uburundi busubiranye ubuzima, busubiye kubaho. Abaganwa, abayobora intara zitandukanye, abakuru batandukanye bose baregera ku kirimba c'umwami, hanyuma bakava ahimuramvya ku kirimba aho uwo mubiri w'umwami yatanze waburi, bakavimuramvya bakagenda bagafata inzira y'ishombo, barenganya ishombo barashika ahantu bita mwihangarito, niho baca bakora uwo muhango wo kwimika nyene. Umwami akaja, abo bantu bose baca baja hagati na hagati mw'ihuriro ry'inzuzi zibiri Mucece na Nyavyamo, bagaca batunganya akantu ko mu gahororo, niko bita ko bimikiramwo uwo mwami nyene. Baca baruhukira ngaho bakamwimika koko. Hanyuma mu migigo yategereza kugira, yaca yurira igipfizi bita Semasaka, acuriye akajabuka uruzi rwa Nyavyamo. Arujabutse rero abantu bose baca bakoma amashi, ishengero ryaba rikinje ngaho rigahanahana amashi, no ku mitumba yegeranye n'ako gace bose bakamenya bati koko umwami mushasha arabonetse. Muri ico gihe rero baca baduga bakaja ahantu bita ku Rubumba, bakaduga hejuru bashitse mw'isonga ry'umusozi, niho umwami yaca atera ibiti bita
kimwe bita umuvumuvumu arico koko caranga intwaro yiwe yaranatera mbere n'ikindi bita umurinzi cyangwa igitongati ibyo yabitera hejuru nibyo byaranga koko intwaro y'uwo mwami mushasha. Ego nyakubahwa umutumire wacu Atanaze ndayizeye mu nkundire nsubira inyuma gatoyi ndabasubiza inyuma kugira ngo mudusigurire hano hantu hari ibinyegezwa vyaho bavuga yuko umwami yihaye ubuki mwakitubwiye ariko abariko baratwumviriza nanje ndumva yuko hari turashaka kumenya nibiki vyari vyinyegeje inyuma mu kwihubuki habiki kuvyukuri ko umwami batashaka kuvuga yuko yapfuye yitavye Imana ariko hari ikintu cabaho mu kitubwira neza. Reka mbanze mvuge icatuma abari ku kirimba c'umwami bavuga bati umwami w'u Burundi harageze ko wihubuki. Ubwa mbere na mbere ko mu gihe yateye nk'ibiza bikomakomeye mu gihugu baravuga bati umwami koko ntakise barundi ntakivugana n'Imana ngo turonke umugisha kuri we. Ico cambere gishobora gutuma bavuga bati mwami w'u Burundi harageze ko wihubuki. Ikigira kabiri yarashobora gutunganya nk'ibikorwa ugasanga mu bikorwa yatunganije ntibyagiriye ingaruka nziza abarundi koko no muri ico gihe baramusaba ko yo kwihubuki. Mu kwihubuki rero baramutegurira inzoga imeze neza, inyobwa imeze neza, mugabo bagashiramwo ibyo bavuguta, mugabo koko baba bazi ko ari uburozi bwica uwo mwami koko niyabunywa aja gucapa kuko yababizi carazira ko bami babiri bashobora kuboneka mu gihugu kandi mu gihe umwami ahari hakaboneka isibe mu gihugu bavuga bati mukibereye igihugu c'u Burundi koko. Ni muri ico gihe rero baca bategura ako kanyobwa kameze neza mugabo bakagashiramwo ibija kumuguritana ubuzima bwiwe agaheza akabinywa kandi abizi koko buhitana. Urumva wewe ntiyaniganira ubwo burongozi yavuga ati koko ntibikibereye ko nobandanye reka nihubuke arageze yange nje bashinga ntare bavuze. Ninga nshuti bagenzi duce tugarukiriza ikiganiro cacu ako hambere cy'uyu munsi mwumvise bitari bike ingene umwami yavuka ingene yasubirira se n'ingene yimikwa. Turabashimiye ko mwaduteza abiri kuri mikro mwari kumwe na Innocent Valentin singira nkabo na Kagaruka. Cyari ikiganiro ako hambere imigenzo amayagwa n'imihigo yabo hambere tubiraga abana ako hambere Arakoze mugezi wacu Innocent Valentin singira nkabo n'umutumire wiwe mu kiganiro ako hambere. Barakoze kandi bagenzanje bose bakoze ishobo byose kugira ngo ano makuru ashoboye kuboneka ku mwanya wateguwe. Mu biga bivyuma ari Rusya Kabera wafasha amasanamu ni Emile Nibasumba kuri micro mwari kumwe na Hermes Nibandetse aho tubifurize umugoroba n'ijoro ryiza. Ho muri Burundi ni kiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.